ibintu dukora si uwari we wese abitahura. Hama rero novuga ko mu mwaka wa mbere nagize ibibazo bikomeye ahakwa no kubiheba kuko abantu ntibatahura ivyo ari byo, ntibatahura igituma dukeneye kuba dufise ibintu vyo gushariza bivuye ino bikorewe ino bikozwe n'abarundi, bagacaguma barondera ibivuye kure ibivuye hanze ukabura umengo nivyo bifise agaciro kanini, ariko ntivyanciye intege kuko nari nzi ivyo ndiko ndakora kandi ni ibintu usanzwe nkunda. Navuga ati reka ngerageze gukora inguvu zanje zose nshobora kubikundisha n'abarundi, kuko kenshi bakunda kuvuga ati ushorerwa n'abazungu, yaha turashorerwa n'abarundi cane. Muri uyu mwuga avuga ko ari nk'impano kuko atanahamwe yavyize mu ishure, Kelly Nkurikiye akorana n'imigwi y'abantu batandukanye, abamumba inkono, abatsiba ibiziriko, abajishi n'abandi.